twarashinze imanza izo manza abo baserukira leta nta n'imwe baritaba ingingo mfata kibanza twari twasabye baciye biteza utunyoni bavuga ngo niturondera ama procuration yabo ya Sismed International bazahica n'abandi bari kumwe ngo kugira ngo nshobore kuburana so uko niko na sentare yaruciye ama procuration turayafise mugabo rero urubanza rw'idonido ntibarigera biregura ntibarigera barenguka ubu urubanza barushize mu kwezi kwa gatatu kubera iki kubera ko birabaha inyungu mu gutevya ese iyo baba baza bagafuma banavuga n'ivyo bavuze mu rugo rubanza rwifata kibanza aho umuntu yokumva ko turiko turatera imbere ariko ubu byose byarahagaze ku bwabo ni rwa rubanza penale rutegerezwa kubanza guhe ubwo nago tigwerekeye Sismed International gwerekeye Dr Christophe n'abandi bari kumwe bakwegeye ko kugira ngo barabe ko zogira isura y'ivyaha nakindi urubanza rw'ivyaha ndaco rusana n'ubwo muri sentare y'ubudandaji nta na gato kuko ababurana si bamwe naho Dr Christophe arimwo mu ba actionnaire privé numwe muri bo kandi noneho naho yo bakurikiranwa mu vyerekeye urubanza rw'ivyaha rutarahera ntibashobora na gato kubuza abandi ko urubanza rwabo rubandanya umukuru w'igihugu nkamwe ni ukuri yokora nk'uko ahora akorera abandi bene gihugu agafata ingingo kandi iyo dosiye akayifata mu ntoki kuko iramaze gucafuza uburundi ayo makosa yose ariko arakogwa atari igihugu kiko kirakora nka kumwe bavuga mu kirundi ngo umwana arya inkware nyina akayiruka moya urumva nyina wiwe ni leta muri iki niyo yashingiwe n'urubanza bashaka kuko ayo mashini hamwe yose na leta kandi leta yakuzwe ibibona ndaco yakoze nico gituma rero nasaba umukuru w'igihugu ko yokora uko ashoboye kose kugira ngo iyi dossier ayifate mu minwe ayitunganye ico dusaba sikinde icambere basaba ko Dr Christophe yorekugwa kuko apfungiwe ubusa ica kabiri basaba ko bosubizwa mu mabanga yabo Sismed International igasubizwa imitahe yayo yose Dr Christophe agasubizwa imitahe yiwe bazahica Auguste agasubizwa imitahe yiwe yose atana kamwe kavuye hanyuma rero inzego zigasubira gukora nk'uko zakora gushika itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2022 hanyuma bashatse imbere y'uko batangura bagaca batuma ko abahinga bashaka atarabunga mu Burundi babazane bagire amatohoza bashoboze amasentari gukubita intahe mu gahanga uwo wese azoba yarakoze ibibi